Urumuri rw'Amahoro uwo mwaka ruje mu gihe kidasanzwe, mu gihe dutanga uyu mwaka w'urugendo rugana ku Burundi buteye imbere. Urwo rugendo ntirushoboka tutari kumwe n'indongozi, tutagira indongozi z'ukuri, indongozi koko zibikwiye, tutazifise ntidushaka kugira urugendo, kuko umwe acafata inzira yiwe, uwundi yiwe, ariko dufise indongozi zibikwiye ziravuga ziti turiko tuja mu gihugu giteye imbere, ngiyi inzira ijayo, ngiyi ingendo twofata kugira ngo tuze dushike amahoro. Nico gituma uwo mwaka twavuze tutururumuri, ni rumurikira indongozi kugira indongozi zibe umuco w'abene gihugu mu nzira y'iterambere. Urumuri rw'umwaka ntirusanzwe, kuko mu gutangura urugendo n'umwepiskopi wa diocese ya Muyinga yaraje araruhezagira kugira uwo muco ugenda ukwire mu Burundi bwose, ubu umuco w'ukuri tumurikira ntidusubire mu vyago vyaheze.